Yes bakunzi ba Avyivanzemwo TV, yes bakunzi b'umuziki ndundi ndetse na ba showbiz, dukomeje kumirwa cyane nyuma yuko Mugisha Jean Junior hamwe na Ingabire Bernice kuri ubu bimaze kuba bihihisha yuko bari mu rukundo. Ni kuva ku igenekerezo rya 18 z'ukuno kwezi aho hatanguye guherekanwa amafoto y'uyu musore ndetse n'uyu mugore vyamenyekanye yuko yavyaranye n'umuririmbyi Satubi Saturama Bafre, ndetse no kuri uyu wa 24 inyakabiga ni muri gisagara ca Bujumbura aho hariko harabera demi finale. Uno muririmbyi Double J yasanzwe n'uno muri kobwa Bernice kuri stage imwe, ndetse amuha agatambara yihungura agatuguta. Ni vyinshi rero vyakomeje kubibazwa ati ese koko ivyari amakabya nkuru, ivyari ibihuha, boba bari mu rukundo? Reka tugaruke ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka aho hatanguye gusohoka amasanamu y'urukundo rw'uyu muririmbyi Double J once again hamwe n'uyu muririmbyi nyene Bernice canke se Bernice, umuririmbyi mugenzi we ndetse yabaye muri Empire Avenue. Umukobwa Irakoze Erika yamenyekanye nka Small Mama canke se Miss Erika yavuze ubutumwa budasanzwe butakiriwe na bamwe aho yaherekeje na mutima, aho yagize amajambo avuga ati namba mvuga toujours ko inkundo za kino gihe yuko ari only little word small definition et l'amour est une question du choix de son temps, kandi nyene tuza kubona ngo ba rurasa iyo tutari dutega amarembo. I swear en fait sexy mama, congratulations for sure, finally you get a gentleman, real one. Imfyisi za Yuda ndazi barantera ibuye ariko ndabatuje ati mpore. New couple in town, Birimani Gangster, Lovinier, Bernice, Double J. Neri natse ndakwizera mu gutohoza ruri information ubakaba ari ubutumwa bwa Miss Erika yasize hagaragara yerekana yuko Double J once again kugushika kuri ubu basohokana na Bernice. Ibi rero byaje bigaragaza yuko no muririmbyi neza na neza Bernice na Double J once again bagayagaye ndetse basohokana, ariko kuva kino gikogwa cha pre-music gitangura nuko Double J once again yakunze kugaragara yuko ashigikiye umuririmbyi Satubi ndetse bari kumwe basanzwe bari abagenzi, ariko agaca hibaza ati mbese uno muririmbyi Double J yo baraciyemwo Satubi akamucamwo gushika naho amwaka umukunzi. Ubutumwa Satubi yashikirije kuri uyu wa 24 neza na neza igihe Bernice yari mu giteramo cha demi finale cha pre-music bwaje bushimangira yuko Satubi koko hari ikitagenda neza hamwe na Bernice. Yagize ati isi y'ubu gukora ineza bingana ubusa, gufasha bingana ubusa, kuko uwo ufasha arahindukira akagukoresha izo nguvu mu kukwica. Imico n'akaranga ubusa, kuko abatayikurikiza nibo bahabwa intebe. Guhemuka bingana 100%, kuko benshi mubona bagenda barahemutse. Ineza nyinshi irutishwa inabi imwe, abantu bakunda ibigezweho. Yacupiye biragusha n'umugore akubona nk'uko origine. Mbere yo gukunda abantu banza wikunde, kuko benshi usanga wiyibagiwe. Aya akaba ari amajambo umuririmbyi Satubi yashikirije mu gihe twamaze kubabwira yuko kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 24 uno muririmbyi
Bernice yasanze kuri stage uno muririmbyi Double J ndetse amuha n'agatambara ko kwihanagura. Hari benshi bakunze kuba babibona nk'imwe mu mvo yuko uno muririmbyi Double J kuri ubu koko basohokana na Bernice ndetse yoba yaratwaye uno mugore wa Satubi bavyaranye umwana ndetse kuri ubu aza ariko arakwiza imyaka 3. Ariko uko biri kose nuko uno muririmbyi Double J kuri ubu bigoye cyane, ndetse amwe mu masanamu yagarutswe ko harimo n'umwe mu bantu bakunze cyane gukurikira uno muririmbyi Satubi ndetse bakunze no kumupostinga ari we Lynda Lacosta, aho yanditse ubutumwa herekeza n'ifoto itakiriwe neza ngo naho yoba ari busy canke gute ibi bintu Satubi ntibimuhiriye, tubandanya kumurondera tumubaza ko ataraja mu bitaro. Buno butumwa rero bwo kuri uyu wa 25 uno muririmbyi Bernice bwamukozeho bwari buherekejwe na ino foto, aho nawe yanditse asa n'uwo werekana yuko nawe atavyishimiye. Ino foto yakozwe na Jospe Promoter, aho yagize ati ibi bintu wabikoze ndamuzi Lynda Lacosta, respect yourself and respect me, enjoy. Ati ibintu wabikoze ndamuzi Lynda, kandi hakenewe kubaho icubahiro kuri wewe nyene ubwawe ndetse n'icubahiro kuri jewe. Ariko inyuma ya zino showbiz ndetse na buzz zigenda zitandukanye zikurikirana, nuko uko biri kose Double J ndetse na Bernice batoba bari mu rukundo. Gusa ikiriho nuko uno muririmbyi Double J ari mu gusohora imwe mu ndirimbo yitwa Chokoza. Akaba ari indirimbo nyene yo gucokozanya, murabizi Kirundi. Ibi bikaba ari yo mvo ariko ararondera gucira inzira ino ndirimbo, ndetse Bernice canke se Bernice ashobora kwigaragaramwo nk'umu video vixen, umwe mu bantu bakomeye gose akunze no kugaragara mu ndirimbo. Muzi yuko yavyitwayemo neza mu ndirimbo hamwe na Satubi yise Utamu, indirimbo yaryoheye benshi. Nubwo biruko hari ibigenda bigaruka ko na benshi nimba koko ari mu rukundo, ariko ukuri kuriho tuzi na ndetse abantu benshi bazi nuko Double J agiye gusohora hit maker. Ni imbere neza na neza yuko igitaramo cyo kwigenekezo rya 30 z'ukwezi nsakuno kwezi kw'indwi kikaba kizobera Igitega. Reka tubashimira ko mwabanye natwe hano kuri Ivyacu TV, amakuru atandukanye y'umuziki.